turizera mu minsi tarambiranye ko igiye kuja mu ngiro kandi turasubiye kwemerera abarundi na cyane cyane bajya bene wacu bari mu mabohero n'imiryango yabo ko tugiye kubikurikiranira hafi ko mubona neza ko ishamwe ntabariza rifise uruhara mu kuzodeplasa cyangwa mu kuzokunguruza abo bene wacu kandi tukaba tubona neza ko ingingo ziko zirafatwa hazotaha abanyororo benshi kurusha abo mu myaka iheze twagiye turabona 2017 na 2018 tukaba kandi twizeye yuko na bamwe bagiye barasigara ubunya ko ishyirahamwe ntabariza n'ubushikiranganje bw'ubutungane ko babihagurukiye ko nabonyene bagiye kugira amahirwe yo kugira bave mu izo mbuto. Nigiki musaba ama badindije irekurwa ry'abo bantu babahawe ikigongwe n'umukuru w'igihugu? Ubwa mbere na mbere twagira tubwira abantu yuko bavuga yuko baba ari bakenya ijya komisiyo ibifise ubushobozi buke tukavuga rero tuti ubushobozi nk'ubwo ntibwobura ku bantu baba bari mu izo ngorane ahubwo bokongereza ubushikiranganje bw'ubutungane bokongereza uburyo n'abajeje gutanga uburyo bya bihugu mpuzamakungu y'amashirahamwe bakongereza uburyo kugira uwo mugwi wamaho nawo nyene uronka uburyo bwo kwama ukurikirana ibikorwa by'abanyororo na cyane cyane ishigwa mu ngiro z'ikigongo umukuru w'igihugu aba yagize. Rero tukavuga tuti turizeye neza ko mu minsi iza abanyororo bagiye gutora koyoko ko cyane cyane hari ibihugu byemeye gufata mu mugongo ishyirahamwe ntabariza kugira rize rishire mu ngiro iryo shigwa mu ngiro y'icyo kigongwe cy'umukuru w'igihugu. Turakunze kubona muri abo bari kugwa hari habasha basubira gukora ibyaha abo begwa n'ingingo y'umukuru w'igihugu no mwaka mubasaba iki abanyororo? Ubwa mbere twarababwiye neza yuko hari ahantu baba bari hataryoshe nibige umuntu yavunitse ni waca yiga kuntu acumbagira twabasaba yuko bashitse iyo baje bava baca bafata bamenye bajya batashe bajamo hariho ibintu babazi ko bitari vyiza rero birinde ico basubiza hajya ahantu narahamaze imyaka 12 ndahazi ko ari habi kandi nabonyene akamo bama baduteye batubwira ko hataryoshe twabahanura rero yuko abarundi babakirana igishika ntibasubire kubabonamwe ivyo bababonyemwo kuko turazi neza ko nabari mu munyororo benshi babarengana ariko twebwe ko tutaturira abacamanza duharanira agateka kabo tukaba twizeye yuko neza mu minsi iza abantu bazotahura ukuri bakamenya yuko uno munsi hapfunzwe bariya natwe ejo nitwebwe cyangwa n'abandi rero tukavuga tuti igihe abo bantu batashe nitubakire neza hanyuma nabonyene bazece birinda gusubira mu byatumye baba muri yo nyororo. Subwa mbere umukuru w'igihugu atanze ikigongwe kuri abo banyororo ariko hariho abavuga yuko hari abanyororo kugeza ino saa batararekugwa abo bo bizoca bigenda gute barahebwe hazocare kugwa abagusagira ikigongwe muri 2019? Tubwira abarundi neza yuko ico kibazo cyuko hari abantu basigayeyo ku kigongo umukuru w'igihugu yari yagize kuva muri 2017 na 2018 twagira tubabwire ko ishyirahamwe ntabariza ryabihagurukiye ari nacyo gituma mubona imbere y'abarundi n'amakungu amashyirahamwe mpuzamakungu n'abaserukira ibihugu byabo duhejeje kwerekana neza ishyirwa mu ngiro ry'irya ngingo ukuntu tuzoriherekeza abanyororo ni ukugira turabe bajyanye n'irya myidogo yari imaze igihe y'abasigayeyo turabe ko aribo batashe by'ukuri ntihatahe utarabirekuriwe kubera ibi na biriya cyangwa kampinga yanje rero tukaba tubona kandi twizeje abarundi n'amakungu ko tubona ko umushikiranganje w'ubutungane by'ukuri yabihagurukiye mwabibonye ko ahatswe no gucererwa mu rugendo yaragi agira afate muri kano kanya no kubera yuko afise ishaka y'uko abanyororo bose bota bagasubira mu ngo zabo rero turizeye yuko n'abaprocureur baba abantu bose bajejwe ni no kugira ico bakoze kuri by'abanyororo byose twarabishize hamwe tuzobikorera ko kugira turabe ko bajya abantu bavugwa ko bari mu munyororo batarekuwe ko bazoba barekuwe.